uri ngaha mu Burundi ukaba uri umurundi uri mu mahanga, iyi video ndagusabye ngo uyipartage ku barundi bagenzi bagenda batandukanye, maze bwa buryo kwa kuntu ya screenshot bama batwereka tubone ngo mbega amahera aba yabonetse gute, abashitse muri telefone yabo gute. Ubandanya gukurikira ibiganiro vya Inkindi Media, ndagwakazana karibu ubugira kandi. Tugize imisi tubona amavideo menshi aguma asirukira ku social media avuga ku bijanye na Facebook, avuga ku guhembwa kwa Facebook, ariko ikibazo kiguma kihaba, mbeko ndi mu Burundi bigenda gute? Mbeko ko ndi mu Burundi ndashobora guhembwa na Facebook, mbega bigenda gute? Intambwe kuyindi, mbega nosaba iki kugira ngo nanje nje mu rutonde rw'abashobora guhembwa na Facebook ndi mu Burundi canke mu gihe ndi mu gihugu kitagira Facebook monetization. Uno munsi nagutegura ikigwa, nagutegura video gusigura aze uko byose bigenda, maze nawe ukagera aho uronka monetization uri mu Burundi utigeze uva mu Burundi, ukagera aho uhembwa na Facebook utigeze uva mu Burundi. Ndagusabye ugire subscribe, ukavuga ataragira subscribe, ugire like, share na comment, partage video kugira ngo ibandanye ishikira abantu benshi bashoboka, na cyane ko abana b'u Burundi twataye icyizere, twikuyemo icyizere kijanye n'ama content creation cyane ku rubuga rwa Facebook, na cyane ko ari ifise audience nini, ariko tukagira ikibazo ca monetization. Uno munsi iyi video ukurikire yose uza kurangira icyizere cyatakaye, icyizere cyagutakaranye gisuye kugaruka muri wewe, wa mwihebera rufise za content wari warabitse ahantu kumbuza ukubona umengo uri kuruhira ubusa. Uno munsi uza kurangiza video icyizere kigarutse muri wewe. Ndaguhaye ikaze ubugira kandi. Reka nsubire kukuramutsa ubugira kandi. Facebook ni urubuga nk'izindi mbuga, ni urubuga ruhemba nk'izindi mbuga, ariko ikibazo tugifise mu gihugu cyacu cy'u Burundi nuko tutararonka licence de monétisation kuburyo bwo kuri mu Burundi ushobora guhembwa na Facebook. Ariko ikibazo none kubera ikara abarundi bari mu Burundi kandi bagahembwa na Facebook, ivyo bibazo si wewe si jewe si n'uwundi, nta muntu n'umwe atavyibaza ukuntu biba bigenda, na cyane ko hari benshi usanga babesheje na Facebook kandi bari mu Burundi, ikabahemba ikanababeshaho ikabatungira imiryango, ariko we bikaba byaranze. Ukambona bariko barapublier ama screenshots y'ukuntu Facebook ihemba amafaranga baba bahembwe, ariko nawe ukaja kwiyanka ubuze moyen ni muri bubicishemwo, na cyane ko benshi babigira ibanga. Nukuvuga ngo kugira uhembwe na Facebook uri mu Burundi biragusaba ibintu bishika bitatu by'ingenzi, ari nabyo tugomba turabire hamwe uno munsi, maze ukurikiye video iza kurangira nawe ushoboye kubona neza yuko byose bishoboka, ushoboye kubona neza yuko nyamufise mugenzi yahora akwereka muri screenshot yiwe ukuntu muri dashboard yiwe bimeze, nawe wizeye ko mu mezi aza cyangwa mu minsi iza bibaye na audience ufise ushobora kumwereka uti nanje byakunze canke byagenze neza. Ikintu ca mbere c'ingenzi, turazi yuko kubijanye n'aya ma platform amafaranga bako aya ma platform asaba patience canke gukora kandi dushizemo ingufu. Ariko nubwo dukora, ushobora gukora ugakora Facebook page ukaduga washika kuri cya kibazo ca monetization kumvo ya code canke ya condition y'igihugu burimwo, ndavuga Burundi canke ibindi bihugu bitandukanye. Nabwiye ko muri Afrika ni ibihugu bike bifise license ya monetization na Facebook. Iyo rero bishitse ugageraho nawo kwa prenga monetization ugasanga igihugu urimo ntikibigukundira, arabacaga muyabira, ariko hari n'abandi babizi tubona bazikorera ko cyane ntumenye kumbe ko zibatunze. Mbega ico nawe usabwa ni ikihe? Nyambura ufise Facebook page ushaka kuyifise canke atayifise. Nyamba atayifise turabira hamwe mbega ni gute tuyugurura mu minota mike do azede, tukagira ama setting maze tukaraba uko tuja gushika kuri ya etape yo applyinga monetization. Ukaba uri mu Burundi, ukaba uri mu gihugu kitagira monetization atari Burundi, ndagutumira ngo urabe video ntagire ikintu na kimwe kigucika. Hari ibintu bitatu by'ingenzi dutegereza gukurikiza kugira ngo nawe ugere ku rwego rwo gushika ku mwanya rwo guhembwa na Facebook.
uri mu Burundi cyangwa uri mu kindi gihugu kitagira monetization ariko amafaranga yawe akinjira kuri konti yawe Facebook akagushikira kuri konti banki yawe cyangwa mu minwe yawe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko ufise Facebook page iri professionnel, ni ukuvuga yubatse neza. Ikigira kabiri ni ukuba ufise Facebook page yawe isetinze neza, ndavuga ama parametrage ikontre ifise setting nziza. Igikurikira ni ukuba ufise umuntu canke umugenzi ari mu gihugu kimwe canke ikindi gifise lisansi ya monetization ya Facebook. Uti rero ivyo byose ubyujuje ukongera ukayishikana ya mategeko Facebook isaba kugira ngo ushobore kwapplyinga monetization, bica bigenda gutya. Twagiye ikintu ca mbere, mbega ni gute tugura neza Facebook professionnel kugira ngo tuzodushikire ya monetization ndiko ndavuga, nawe ukaba yanoti amafaranga meza mu minwe yawe nk'uko abandi bariko barabigenza. Reka turabe mbega Facebook page professionnel ni gute tuyugurura. Okay, uko rero niko twugurura a Facebook page. Turabanza ubwa mbere tukaja kuri Facebook application, atari Facebook Lite. Ndasubira mu Facebook app tukayifyondamwo. Tumaze kuyifyondako, aha mbere turashikira hehe? Kuri Facebook profile yacu niho dushikira, niho twama dushikira imisozi kugira ngo dukreye Facebook page. Tumaze kwashikira duca tugena tugafyonda kwizi point zitatu cyangwa uburungu butatu ariko buri no hejuru. Umaze kubufyondako urabona ahantu handitse ngo page canke page, ariho ngaha ugacufyonda ngaha. Umaze kuhafyonda uca winjira muri aha haruguru handitse ngo create canke créer, bivanye na novuga n'ururimi telefone yawe irimwo. Nukuvuga izi mubona page your name, pages you manage, nukuvuga izi page mubona ngaha arizo zizi zitatu, nukuvuga na amapage wewe ufise kuyo profile yawe, na amapage ufise kuyo profile yawe. Twibukanye yuko ushobora gukerea page canke ugakoresha profile yawe ukayigira professionnel, ariko muno mwanya reka dufyonde kuri create kugira ngo dukreye page nshasha. Turafyonda kuri create. Tumaze gukeya ni hamwe ibintu nako ndakubwira. Murabona ngaha amahitamo abiri ngaha baduhaye, batubajije swat nyamba dushaka gukeya Facebook page nshasha canke hakurikiranaho nyamba tugomba guhindura ya profile yacu iba professionnel. Ariko twebwe muno mwanya dushaka gukeya ya Facebook page nshasha. Niho hambere duca twamaze guselectiona, duca tumanuka hepfo handitse ngo next kugira ngo bandanye. Turafyonda next. Tumaze gushaka ku next batubaza page name, mbigo iyo page yawe ugomba ko yitwa gute. Izina turashobora bivana na shwayi wawe. Par exemple reka twandike Comedy TV. Par exemple bivana na shwaya inze ya page yawe, bivanye na niche canke ibyo ushaka kuyikoresha. Twandike Comedy TV hama tugire next canke siba. Ariko iri zina bajyase badusaba yuko dutanguza indome ntonto. Wala badusaba yuko dutanguza indome ntonto. Reka dutanguze indome ntonto tugire next. Murabona ko page yugurutse. Turiko turabandanya search for category. Mbega iyo aha nukuvuga aha mbere batubaza mbega iri muri category ziyihe. Aha mbere izoba ari iyo gukora ibiki. Niyo duca duhitamwo ngaha hepfo mubona turagira shwa mwizi canke tukarondera par exemple dushaka kugira turagira kuri recherche. Rero ngaha tugashobora guhitamwo iyindi category iyo ari yo yose ushaka. Ariko twebwe par exemple reka twandike kwari musician brand par exemple, duhitemwo imwe kugira ngo ntidutabe dutebya video cyane. Mwico gihe twashitsemo category twahejeje, izina twariheje twanditse category. Reka tugire ngo create canke créer, ariho ngaha
duce aho ngaha kugira ngo tubandanye n'ibikurikira. Tumaze kugira kreye baca batu sorry gatebaye na connection bibanye na connection y'ahantu turi baca baturungika kuja kudekriba canke kudemontra mbega iyi page imeze gute, izoba ari yiki, ariho ho ngaha tuzuza handitse ngo bio no kuvuga aha twandikamwo icambere umwidondoro nyamba description y'ibintu iyo page yawe izoba ikora. Par exemple twandike ngo Comedy TV par exemple igizo bikora twigisha canke tugerageza gutwenza abantu imisi yose. Nukuvuga ibi uriko urashira ngaha muri bio nivyo bizogaragara bigatuma n'umuntu atararaba na page yawe, bigatuma yumva canke atahura akayema ibiri muri iyo page canke ivyo page yawe ikora. Nukuvuga ibihejeje usha gushiramwo n'amalink y'ayandi mapage ukorerako. Par exemple ngaha turi kuri Facebook ushobora gutanga na link z'ayandi mapage ukorerako. Par exemple ugashiramo link ya YouTube page ya YouTube channel ya Facebook ya TikTok na Instagram n'izindi zigana zitandukanye, maze umuntu ari kagariza canke ari kararaba agashobora kubona herma iyo page yawe ingene yubatse. Aha hepfo hakurikira hariho abadusaba website, iyi si ngombwa mu gihe utayifise ntashirayo. Iyi email ushobora kuyishira mu gihe uyifise atayifise, ariko par exemple mu gihe tuyifise dushiremo akarorero nk'akarorero Block Trade Hub, akarorero ni email doshwa, mugabo email iribaho mu gihe ushizemo email itabaho ntibishobora gukunda yuko iyo ntuze yawe iyo email bayemera. Aha hepfo baradusaba nimero ya telefone, aha baradusaba nimero ya telefone, ariho ngaha turinjiza nimero ya telefone. Aha baradusaba location address y'aho hantu, aha baradusaba city canke igihugu city canke town canke gisagara ubamwo, nivyo by'ingenzi. Aha hakurikira ha zip code ntihaba hakenewe cyane. Reka par exemple ngaha tubanza twinjize nimero ya telefone twandike plus 255 nk'akarorero 69 hanyuma address twandike ko ari Tanzania, niyo mpamvu ubona natanguje plus 255. Aha hepfo city canke town turashobora gushiraho Dar es Salaam nk'akarorero. Ucandika aho hantu ico gihugu washizemwo baca batanga guhitishamwo herma kugira ngo barabe town wowe urimo. Turabona iya kabiri, reka dushiremwo Dar es Salaam Tanzania. Izip code nababwiye ko atari ngombwa, ariko phone number must be available, telephone number. Iyi nimero no kuvuga twashizemwo ntihuye n'iki gihugu, dushobora kongeramo iyindi nimero kuko twari twageze ibiharuro biki kugira ngo bikwire, na cyane cyane ku bihugu byinshi usanga inimero zirenga izi wacu. Murabona bacemeye, reka duce tugira ngo next. Nukuvuga ya page ya Facebook page yacu iramaze kuguruka, ariko hari ibintu mubona bitarakwira. Aha hariho photo de couverture, nukuvuga ya photo ibiri nyuma ya profile bivanye n'icyo ushaka gukora. Nukuvuga idemontre yerekana ikintu, nukuvuga umuntu ayibonye acabona akayirema demonstration y'ibintu uriko urakora ku iyo page yawe canke iyo page ibintu ikora. Hari ikindi ari photo de profile, ari nk'irya profile isanzwe, ifoto ushirako comme profile isanzwe. Duhejeje ibyo byose tukashirako amafoto, duca tuja hepfo munsi handitse ngo next. Nukuvuga bariko baratubwira yuko dushobora gutumira abantu barenga 100 kugira ngo bakurikire iyi page yacu. Bose ngombwa ushobora guhitamwo umuntu umwe canke ukabona ushaka yuko abantu bo batumira kugira bakurikire iyo page yawe, ugashobora kugirane igihe ushaka ko ari bose. Ucufyonda haruguru handitse ngo select all, ariho ngaha ugafyondamwo, nukuvuga abantu bose
aba bose bari ngaha baca baselektione bose baca baba invite, ni kuvuga barose ubutumire ubatumirira gukurikira Facebook page yawe. Ariko reka tugire umwe kugira ngo tudahava duteza ibibazo. Reka par exemple ngire kuri uyu urabona ko hagiye ko v hama ngira next, baratubaza invite selected friend, ni kuvuga ngo tumutumire akurikira page yacu. Reka tumugire invite canke tumutumire canke invite, hanyuma tubandanye na ico twita next. Ni kuvuga ngaha tumaze kugira next, twamaze gutumira abantu, turabona ngo page yacu yagize iramaze kuba itangura gukora. Ni kuvuga page yacu ngiyi twayishikiriye. Tumaze kuyishikira rero hari izindi nzira tugenda dukurikira. Murabona nkaha introduce feed special for comedy TV, interest on your page within a dedicated space that separated from your profile. Ni kuvuga na amategeko bariko baradusaba kugira ngo twemeze, kugira ngo tubandanye duje gushika kuri ya profile yacu command. Reka tugire next. Choose who you keep up with, ni kuvuga see more useful content by following page. Aha n'izindi page baba bariko baradusaba gukurikira. Peut-être ushobora kuba ufise page ukurikira ariko bashaka niyo page uguruye ikurikire za zindi page wari usanzwe ukurikira canke izindi shasha. Aha turamananye next mu gihe uriko urabishaka. Mu gihe utabishaka naho urashobora guca ufyonda rimwe direct ino hejuru kuri Skype kugira ngo byose ubihebe. Par exemple urabona nk'iki chance ica yibandaniriza. Ni kuvuga aha bariko baradusaba ngo connect comedy TV with who. Ni kuvuga baciye badusaba kubera ko ya profili yanje isanzwe ikurikira amapage 101, baciye badusaba yuko natwe n'iyi page tuyiconnect kugira ngo ize gukurikira izo page 101. Mu gihe tubikunze turashobora guca tugira continue kugira ngo dukurikire natwe izo page. Duca tugira ngaha continue. Do you want to follow? Ni kuvuga bariko batubaza izo page nyine mushaka kuzikurikira. Aha duca tumanuka ngaha hepfo tukagira follow. Voilà, ni kuvuga tumaze kugira follow baca bagira mwabonye ya bio kimena kugira ngo bio idondora herima ya page yawe ngibi bavyanditse ngaha. Ibi biraboneka, ni kuvuga ivyo biba biboneka. Mu gihe ugomba kubihindura urashobora gucukika kwa aka kabike ugaheza ukabihindura. Mu gihe ubona herima cyane kimwe wihenze, ibi byose rimwe twuzuzayo, murabona ya ma email, ibi byose nibyo twinjijeyo. Mu gihe cyane kimwe wihenze urashobora gucugira done canke termine canke wahejeje ugaca ufyonda hehe kwa kari ngaha munsi, bikaba bigize ibintu bya page bikaba bigize bikaba birangiye. Ni kuvuga ya page yawe wamaze kuyicreya. Kuri uno mwanya turi kuri ya page yawe twamaze kuyishikako. Kukijanye na parametrage rero, reka tugira ngo video ntibe ndende cyane. Ubukurikira duce dukora video turabe ngo mbega nizihe parametrage cyangwa izindi setting z'ingenzi dutegereza gushira muri Facebook page yacu. Twongere duce turaba mbega ni gute duha access umuntu kanaka kugira ngo abe admin ashobora gukurikirana ya page yacu, maze ya monetization dushaka izikunde byoroshe. Reka tugarukirize video ngaha kugira ngo ntibe ndende. Ugire like, share na comment, hanyuma aho gutaha duce dukora video turabe amaparametrage y'ingenzi tuzoshiramo n'ukuntu dushaka gutanga access ku muntu. Ngo haye kaze na karibu, ndagushimiye wakurikiye Inkingi Media, ndagusabye ugire subscribe, ndabigusabye ugira kandi ugire kuri subscribe ukande kunzogera cyo kugakengeri, wandike all canke tusi kugira ntagire video nimi gucika. Ugire share, ugire comment yanje, commentaire yawe ni duterera ivyumviro bituma twubaka zindi video nshasha zubaka imitima benshi. Azigaye na butaha ndakwifurije kuranirwa mu bikorwa byawe bya misi yose. Bye bye.